no nk'umwarimu uzi baba barakwigishije baba bagukoreye iki utazigira wibagira nini cyane benshi cyane benshi sinokwirwa navuga ngo bava bacu bagira dukeneye mwe gusa utazibagira afise souvenir yiwe mu buzima bwawe hariho wanyigishije muri primaire mu mwaka wa 5 bitwa Fabien yarigeze kunkubita natanze ikonje yarabwiye abana baze kugaruka ku ishuri cyane babwira ati nibaze kugaruka bwaca dukora examen igice cyanyuma bagira ati nimuze kugaruka mese niko yavuze baca barasiba bose aje gutanga ikibazo cyasanga na mwana numwe ahari yarababaza ngene byagenda umuhungu yarankubise hamwe ndira ndiruka nshakira kubera tuba turabana tutazi no kwiruka yaracakira guma kubita yarankubise hamwe n'ubundi abyibutse ndavuga ati yego nawe sinzo kwibaza mu bisanzwe ariko nahora none hari uhenda abantu kosa gari ry'abanyeshuri biwe nahenze bakavyumva aya kandi kantu namye mbona ahantu kerekana yuko wiga mu 8 abo gashori bakadusubiriraho kandi byari bivuye kuri wowe nyene abakunzi bamenya ni media umwegera umubona umujournaliste Blaise twarigana mu mwaka w'8 acha yiga muri B nanje niga muri A ngirura turabaramukije mwese abakunzi ba Menya media n'abakunzi ba Blaise journaliste n'aba Bertrand Burundi uno munsi nkuko mumenyereye ni kuri bya biganiro nyene kuri plateau uno munsi rero tukatu kumwe n'umwe mu ba journaliste bo kuri Menya media akaba yitwa Bertrand Burundi uno munsi rero tuje kugira ngo mumenye umukozi wanyu Bertrand Burundi ninde benshi murabona aza kubagirisha ibiganiro muganti mu muzi uno munsi rero turashaka kumenya Bertrand Burundi ninde Bertrand Burundi journaliste wa Menya media asanzwe abaha ibiganiro kandi murabizwa yabaha ibiganiro ngyosha so jere nashaka kubidondora muri rusange amazina abavyeyi bampaye ni kure Jean Bertrand nkaba gukora journaliste nkaba nitwa Bertrand Burundi niyo mazina ya journaliste nashatse kwita Bertrand Burundi kugira naho tuzoja hari hanze y'igihugu ngo ko ari igihugu giserukiwe ntibazirwe barambaza ngo bajuvahe bazoce mu Burundi niyo mpamvu misi yose bambaye n'ama t-shirt y'abone genda kundi igihugu ndi umuvere patriote abavere patriote nka Bertrand Burundi twobwira urumva igihugu cyogera imbere ama Bertrand Burundi yo bavuka hehe yavutse ryari navutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 997 bakunda biriye mu 70 abakobwa ari mushaka kuba urumva yuko bana ni haragera ndacabihekenya kandi mu bisanzwe rero naciye mvukira ku musozi wa Kivuzo muri zone ya Makaba muri commune Ngozi n'intara ya Ngozi NGZ ku Gasaka downtown kama kawaida ama Bertrand Burundi yavuze ko avuka Ngozi Ikivuzo umusozi wa Kivuzo mbe ni muri commune ni muri commune Ngozi zone ni Makaba abantu bibe na hariya mu mivo za mivo hari ebana tuzoja gutembera ntaco yenjuru ama Bertrand Burundi yoba yaraciye ku ishuri narize dukeya atunga narize 13 mu gisata c'indimi école primaire nayize amashuri y'intango nayize mu Makaba EP Makaba ayisumbuye ncanda yiga mu mivo ari naho naciye mpereza utwo 13 utwo 13 navuga ngo utwo 13 no kugira tutwige vya bintambara no nk'umwarimu uzi baba barakwigishije baba bagukoreye iki butazigera wibagira ninde cyane benshi cyane ni benshi sinokwirwa navuga bava bacu bagira dukeneye mwe gusa uwo tutazibagira afise souvenir yiwe mu buzima bwawe hariho wanyigishije muri primaire mu mwaka wa 5 bitwa Fabien yarigeze kunkubita natanze ikonje yarabwiye abana baze kugaruka ku ishuri cyanda babwira ati nibaze kugaruka bwaca dukora examen igice cyanyuma bagira ati ntimuze kugaruka niko yavuze baca barasiba bose aje gutanga ikibazo cyasanga na mwana numwe ahari bukeye yarababaza ingene byagenda umuhungu yarankubise hamwe ndira ndiruka nshakira kubera tuba turabana tutazi no kwiruka aracakira guma kubita yarankubise hamwe n'ubundi avyibutse ndavuga atego nawe sinzokwibagira
urumva ryari kosa giwe ryari kosa giwe cyangwa ryari ryawe musanzwe ari kuntahura none hari uhenda abantu benshi kosa ryari ry'abanyeshuri biwe nahenze bakavyumva fasha uje umuntu yaciye ku ishuri kubera ahura n'utu tragedy twinshi twakina byinshi ku ishuri tukiri abana twaradiranja go ari akandi kantu namye mbona ahantu kerekana yuko wiga mu 8 ako gasari wakadusubirira kandi byari bivuye kuri wowe nyene bakunze bamenya ni media umwana no kumwegera umubona umujournaliste beza twarigana mu mwaka w'8 acha yiga muri B nanje niga muri A ngira uravyibuka je ndakibuka gusa ko gastora bakunze bamenya ni media bokamenya navyo byo bavyiza cyane bakunze bamenya ni media we yaciye ava muri B aja kundaba muri A imvura yari nyinshi ico gihe aca arambaza idemu nyimba yarayitireta ntavyo ayimbanije nabwo ati wape uryarashisha kumbe directeur sina namubonye ndani ko ariko aratoza minerval abana nabo baca baragumuka ngo mvuze ko directeur ashisha niko guca rero atoza minerval arihereza ngira ngo yabihebye aje gutoza minerval aca arampamagara ngo ngende imbere yaciye antembereza etablissement yose ngenda ndavuga ngo nagangabutse kwejuru y'uwo muhungu nice gihano sinzigera ndacibagira kabisa umuhungu ndamwibuka twiga mu 8 kweri yatembereye etablissement yose agenda aravuga ngo nagangawe ni urumva n'ibintu umuntu azaribuka gusa bijya vyari byo bwana yego yakameme utwo n'utuntu tuba twaragiye turaba mu buzima bw'umuntu kugira ngo atwibuke agera hashika gatwenga je naje hariho nk'utwo nakora mu mashuri dushika nkagera ahantu niyumviye ati nari yagihegwe nari nkomeye cyane nari mu bisanzwe urabona umuvyeyi abonye umwana wiwe atari karakubagana aca avuga ngo yagwaye kuko urabona nk'inzoya nakara umwana adafite ntabakomeye oya ntabakomeye nk'umwana mutoyi ntashobora kuvuga ngo mama ndagwaye ibiki iyo babonye atari karikina amatavu nkuko vyahora baca bavuga aragwaye bijya natwe twategerezwa kubicamwo kugira ngo babone ko dufise bonne santé kabisa none mbeho bawarize mwirisi naraciye muri lycée Don Bosco naho nagenda kirunguko jo bwishi naho nagenda kintu tuntu barantembreje etablissement naho nyene nambaye ibihuzu byishi abo bitabaye musidrise ngaho n'abadramati bose twarigana ico gihe naho wariganye n'abastare muto oya abastare twese turabastare urumva nyimba warize muri Don Bosco y'Ingozi ico gihe badramati nabaye musidrise bakihiga urumva ko nawe utaru siniyo mpamvu nakubwiye ko ndabiri mpamvu nakubwiye ko nshaje ndabiri none muri interna oba warahize nk'igihe kingana gute cyane hize umwaka umwe gusa byaciye bincanga canda vayo nduye ajani atari kandi urabona kiya gihe system fondamental ni haciza kuko twari muri ancien system ndavyibutse icishika rero kuvuga septième yaciye supprimer umva sinako ca ndubura ngo nze ndava hari inyuma y'imikinya hari yangene ndatera sport no muri Don Bosco kibanza cyo bari bakima kuko nari 50%. 50% baraguha ikibanza nuko guca mvayo renka canza hajya mu mivuga yaduhurirayo na mwebwe naje nahaje hajya mvuye mu yindi lycée naje bari bangize nkuko nyene ni atari cyane uko ishure twashitse twigana ko na Bertrand ukuntu twara abagumutsi gushika no muri w'13 bari batuzi turi babiri ariho tukihashika uzi nakantu nciye nibo uzi ko guhera mu windi twagumye twicarana na wewe gushika tumara amashuri twicarana n'ibiro dukurikirana ndavyibutse kwera umwe yitwa ndi kumwe na Blaze undi yitwa ndi kuriyo Jamberita ayo mazina rero misi yose twaba turi mu manimero ya hafi na hafi twicarana turi kimenywa na bose ku ishure ikindi kintu sinzi kucibuka jewe nari umuntu adakunda kuyiga atana makaya yigana niyo souvenir yawe mu w'icenda naho ukaba ari umuntu uzi ubwenge bwinshi nawe umwana aranka kwiga muga ati Blaze azonyereka bakunze bamenya nabaza amashure kubera we bakunze bamenya nibi media akona kandi ga souvenir Bertrand Burundi ndamwibukirako nibuka yuko twiga mu w'icenda
umwaka wose waraheze Bertrand Burundi ndibaza no buwo mubaza ikayi yoba yariganye mu w'icenda nta nimwe yoba afise none ko baduhenda gashamba nubwo ntabwo amenye ngo commune yose ngo hazomenya nk'umuntu ubu muhungu twiga mu w'icenda bakitubwira yuko konkuru umuntu azoyikora atari ngombwa ngo azoba afise amanota yo mu ishure yavuze ati je nzoza gukora konkuru kandi ndazi ko nzoyitora uko bizogenda kose twiga mu w'icenda yaratonda bagaca muha nkaramvu wayindwi agaca mara amezi abiri adatonze ariko naho vyaruko mugabo naho vyaruko tugeze muri konkuru twakoze twiga mu w'icenda yabaye uwa gatandatu naho umengo wari mu wa kabiri nyumba atari wa mbere je naye nabaye uwa mbere ico gihe muri konkuru uwo muhungu rero kandi uri ko nakurabiyeko nakoze ivy'iwanje aho gantu niko kari gatangaje umuntu atigeze atonda mu ishure n'umwaka wose agaca asumvya amanota abantu bose batonze batanasiba bamwe bavuga ko batonda nk'ikibaho ugaca usanga bose basumvya amanota urumva ko kantu kweri kijya gihe nari mfite ubwoba bwinshi ati nimara amashure none bizogenda gute ko interrogation nyinshi ntazo nigeze nkora navuga ati none nkaha ni namara amashure burya busa buri ku mabilité n'ibindi bizokompletwa gute ahubwo leta yubahe kubona itaci ikonta ry'amanota mu ishure Bertrand Burundi rero turacabandanya kugira ngo abantu bakomeye neza na neza hama Bertrand Burundi vyagenze gute kugira ngo ave Ngozi aze kuba ngaha mu gisagara ca Bujumbura gushikaho tubona afise n'inyubako ngaha ikomeye isi yanje oya ntacu umwanya yibamwo ni gwawe kuko urafise n'uburenganzira bwo kuraza umuntu nk'ubu hari igihe usanga ufise n'agakaye k'umuryango oya ubu ntunze ni wagafise baragutunze barantunze gukora abona nk'urugero umuntu w'umusitari ndageze ngo baramutunze barantunze kuko ngazomenesha ibanga wawe tuba dukora ujya mu boss ubukorera niwe abagutunze yego nimba ndonka nk'amahera yo kuriha nkariha inzu no kuvuga uri hariya na yakuye niwe abagutunze kuvuga rero naho ngo navuye Ngozi ngera i Bujumbura twibukanya ko n'abanyasirayeli bagiye muri Egiputa barabayo yego natwe rero twaravuye hariya turaza kuronderera ni Bujumbura niho turiko turasatirira mugaro sinibagira Ngozi ndate buri mezi abiri ndaduga kuramutsa abavyeyi nkuko nsanzwe ndabafise bose nsa nabo tuvukana yesashi amen mbe Bertrand Burundi asenga Bertrand Burundi asengera mu mutima burya umutima ni usenga baravuga ko idini nyakuri ari umutima idini nyakuri n'umutima w'umuntu asengera mu mutima urumva bijya vy'ama eglise za methodiste za minevame za katolika umusanzwe ajya amadini kuyajamwe novuga ko ntubugiye gusenga ubugiye kwifatanya n'abandi gutanga ibigira 10 amashikanwa n'ibindi ko gusenga no gushinga amavi hasi ugasaba imbabazi cyangwa ugashima ku vyabaye nuko naho ko hajya mu rusengero nyene ni nashatse reko kuvuga urusengero wa parte namwe nk'uwo kurondera ari nka dimanche avuga ati ndamutora kwa nta nari umuntu horeramo kiretse umugenzi yantumeye nk'ubu nkabo ntumiye ndashira kuzi wanyu nkako bitigisabisho nkagenda no mu mizirima ntumiye ndagenda mu katolika ntumiye ndagenda rumva nta dini na rimwe ni kose n'umukuru kwa data nebana hama rero Bertrand Burundi ari en couple arafise umufiance cyangwa ari kwisoko wapi uri kwisoko rero none ko imyaka twumva mu mategeko yemera uyifise haburi iki nakubwiye ko nkibijya nk'inyuma y'imyaka nk'itanu iri imbere basinze bavuga ati reka ndabije kuko nk'ubu wandiko nditera stress z'ubusakoma sha urukundo rurajyana ndabikubwiye umugabo warigeze basikurubamo narigeze kuba ndabirimo none ubu vyagenze gute kugira ufata agapoze uvuge ati nawe ndashobora kuhagarika vyagenze gute nabihagaritse kubera ko nakubwiye ko bijyana mu mutima ibiki nkawe nk'ubu umwandi nk'umushiri wawe umwandikiye agateba kukwishura ngo nini na nini cyangwa nawe akwandikiye ugateba kukwishura ngo nini na nini ukaza kwisigura biki je nanze bijya bintu byo kuza ndisigura ngo nini wipostingiye nk'undi mukobwa kuri stati agacaza kukubaza ngo uwo ninde mufani iki ibyo bibazo rero
nibyo nanse nagiye ndanka gutya erega uzohavura usanga uri umufilozofe nawe yasindi umufilozofe none uraza ako kantu uvuze hariho igitabo kimwe nigeze gusoma c'umwanditsi yitwa Karl Heinrich Marx n'umudagi Karl Marx rero hari hano muri ico gitabo ciwe yavuze yuko ngo nubwo yazanye umugore akanavyara mugango yicuza kuba yaramuzanye ngo kuko ngo nta kuntu ngo umuntu ngo abaho ngo ashingiye ubuzima bwiwe ku wundi ngo canke kuba ku rugo ngo ni nko kubaho nk'umuntu ari mu gasho ngo kuko ngo ugogwa n'abana ngo ukagogwa n'umugore ngo ugasanga bisaba kuba muri sigura kira siku ku tuntu ngo tutanafashe urumva ni nk'ivyo ari kuravuga yuko utevye kumwandikira wumva ngo wari mu biki wateba gutaha ngo aya masaha wari uri mu biki ngo ntiwari wagiye kumvanga uruvuga ati kugira uvyirinde nuko woba uri free none ikindi naco nuko nk'iyo wikubitiye agakuka dufaranga uvuga ati have ngende gutetesha sheri wanje ndamusohoka nibiki umva wama mu mitigito uvuga ati je ninayafata nuko je navuze ati akore no guma ndi mu mitigito yiyo mitigito kuko je ndi umutima navuga kuri febre umugani wa babahungu ngo je ndi febre n'ababakobwa numva ni bya bintu byo kwa umuntu abaho nk'uri muri gereza kuko iyo nkaje yo ndi mu rukundo biranyanka cyane kuko sinshaka kumara nk'indwi yose umukunzi wanje atakantu gashasha ndamuhaye bana urumva mu majambo make urahonga iyo winjiye mu rukundo inumva umutima yukunze cyuguma nyene unkoro gasana none nk'ubu nk'abakobwa bo baba gukeneye rero uvuga ati hutaki nabaye barapowesheje nk'nyuma y'imyaka 5 kwe Hamare Bertrand Burundi numwe mu journaliste babikora neza ngaha kuri Menya n'ibi media akaba numwe mu ba influencer bakomeye cyane ngaha mu gisagara turashaka kumenya rero kugira wowe winjire mu bintu byo kuba umu journaliste cyangwa umu youtuber byo bavyakujemwo gute ko kuva kera hose tucikana bagomba kuvuga yuko ufise indoto yo kuzoba umumenyesha makuru je nakoze nkunda umwuga wo kumenyesha makuru ko naciye mbona abamenyesha makuru baja mu bibanza bitandukanye kandi vyiteka cyo catumye ncanza ndabikunda kandi urabona yuko n'iki gihe turimo bisaba ube uri umuntu azaraboneka ahantu hose kugira ngo ushike ku iterambere rishitse umenyekana ahantu hose rero nagiye mu mwuga wo kumenyesha makuru kugira nze ndagira n'amarecherche nsoma ibitabo menya ibiki nicyo cyatumye bijyamo cyane okay urumva hari abandi bakora ibintu nk'ibi kugira bagire are divertissement cyangwa kugira gusaba imenyekanishe cyangwa kugira inkumi zibakunde nawe twashaka kumva yuko baba bigiyemo office y'indi vision yiwawe niyo mpamvu twari tukubajije ivyo hama rero Menya n'ibi media irimwe aba journaliste bagira nko kuri 5 nyimba ntihenze harimo Blaise journaliste Bertrand Burundi na Keve journaliste na Ingrid na Neftali muri aba journaliste bose n'indiyo mujanye kuri tele ya kwespira gusumba abandi bose novuga ko ari aba journaliste babishoboye mugayo turi kumwe na Keve na Blaise journaliste naho ndumva ko nshigikiwe uri strong hama Bertrand Burundi twama tubona uja gutanga interview ku baririmbyi benshi bakomeye ngaha mu gisagara nk'umuririmbyi wewe canke umu influencer wewe iyo ugiye gutanga ko nk'ikiganiro ubona yo kwinspira abandi gusumba mukoranye iyo bari hiti kuri wewe ninde cyane benshi cyane ngaha ndiko ndabona ngaha abahungu b'abaririmbyi bacu barakomeye cyane nka bose kandi urabona babikora neza umva nciye mvuga ngo naka uriya nawe acavuga ati iki bose je cyo nubabwira nuko bose dukoranye je no kumva ko igikugwa coshika kure nk'iradio wewe umva bagutumiyemo kuja gutanga ikiganiro nka Bertrand Burundi wumva yuko iyo biradio ihuye n'indoto zawe niyi muhungu hari radio nshasha bita Irebe FM kubera iki ijya radio iratwika burya ntiwakunze Herodi oya uvuga ngo nakunze Herodi uduvuze ngo nakunze Herodi no bambeshi kuko unshaka kumenya ari impamvu wakunze Irebe FM impamvu ndayikunda narigeze kuba no kwinjirayo ndaraba n'ibikoresho bafise ndaraba kungene hasa neza umva Irebe mu bisanzwe Irebe ni kimwe mu bibanza vyari bwami no kuvuga ibwami naho hari ahantu heza hategezwe na izina niyo mpamvu naciye nkundira ni nko kuri pare mu bisanzwe naho ni heza nka kurya ibwami hari heza kabisa igera wigezemwe nyene ugiye nko gutanga ugiye nko gukorera ikiganiro urumva ko umerewe neza urumva
bari ya umujournaliste wo kuri Birebe FM ya Kwinspira wumva yuko mukoranye ikiganiro cyangwa ikiganiro bakora ki Kwinspira ni nkiki hariho ibiganiro bayinyinspira ari byinshi kuko hariho ikiganiro nkunda kumviriza mu gatondo bitarira serutse ndakunda kumviriza no ku mugoroba nadize saa 4 gushika saa 6 ndakunda kumviriza ikiganiro bita akaranga ku Burundi gikoreshwa n'umujournaliste bita Yves Yves promoter Yves Kamanzi no ku mugoroba ndakunda kumviriza icyo bita ingabirano yanje guhera kamani 17 gushika 19 umukozi waho no n'ibintu byaho byose ubizi ko oya ndayikunda kubera nakubwiye ko nkunda kuyumviriza cyane nezera aho bafise gikoresha iyo ngabirano yanje urumva ni ibintu bijyanye n'ingabirano bakakira abaririmbyi ufise ingabirano kanaka hariho bakiremeshwa na Ravage original umuririmbyi akomeye cyane Alvin Smith aho nyene rero Bertrand turi ngaha ibara rikwinspira what is your favorite color ibara white kubera ki white regera ndarikunda niyo mpamvu wama uri white agahuzu kera niyo kameshe nta rangi rikunda kuvamo oya kandi nagahuzu kerekana ko umuntu aba ari su no mwijoro kuko unakambaye kameme rimwe kabiri gatatu bacabona ati nakaramesa cyangwa ntamesa no mwijoro na amatara yocika baguma bakubona ama Bertrand Burundi ukunda gufungura iki nk'ibyo kujya wumva utomara nk'imisi nk'ibiri utariye usanzwe gende nk'ingurube njya byose kandi nkumvungura byose nkuna yaba ibijumbu bidaharuye yaba amavoka yaba iki byose ndakubita kuko sino uvuga ngo ama chips y'abanyamuji biki byose ndaba umunyamuzi oje naho ufata miranje y'amateke yose ngo mari shwari nka kujya kwinyama byose nakubita ama Bertrand Burundi nk'ubu wo guha 5 million urumva ko wozikoresha wozivuga ngo cudiza ku migambi mfise woma 5 million nk'ubu ndabona ko hawo cyaba impinduka mu buzima abanza nkene naye nkigira neza nk'ubu ndabona ko harifise ama projet menshi ndafishe projet yo korora inkoko naramaze kubaka nshigaje gushirayo izo nkoko umuguru umva nta mutahe ndaro nka kuzishirayo umva nkiyo mpa izo 5 million cyambanza nkakuramwe nka zitatu nkacangura izo nkoko zindi 2 million nkaca ndazifatamwe neza kuzifatamwe neza zese kuvuga ngo oya cyambanza nyene nkagura ibikoresho byo promota nyene bikwiye yego uganze kagura udukoresho nawe ukazugaja kuri tere nyene ari bo mfise ibikoresho bikwiye aya abakunzi bamenya ni media nkabaha amakuru amasana amagosoye bimeze neza none nk'u Bertrand Burundi nk'umukobwa wo wipfuza ko yo kubera umudamu wa muri kazoza wipfuza ko amakarite yo bakwijeyo barayaye amakarite 3 okay ya mbere ni kuba ari umukobwa afise umuco n'akaranga ya kabiri no kuba ari umukobwa yubaha Imana ya gatatu no kuba ari umukobwa yiyemera wumva muri we ko ashitse urugo confiance d'autrui self respect self confidence hama rero abakunzi bamenya n'ibi media twari kumwe na Bertrand Burundi ikibazo wumva twari kukubaza tutakubaje niki ibibazo byose wabimbajije kuko urumva waje kumbaza sino cyangenda nibajije nanje ayako ushobora gusanga tutakubajije mu gakari gakenewe ni nkakaye nije ibibazo byose je numva wabimbajije kandi rero nabitambajije nawe ni wavyuko uzogaruka kubimbaza yego you are ready on time hama bakunzi bamenya n'ibi media n'abakunzi ba Bertrand Burundi n'aba Blaise journaliste twebwe twariko tubashikiriza kino kiganiro kugira ngo mumenye mu journaliste wanyu mwama mubona kuri tele ninde uno munsi muragerageje kumva ibitari bike hama ufise ikindi nacashaka kumubaza yumva tutamubajije arashobora kwandika munsi muri commentaire akavuga tubashobora kumwishura aho nyene naho hamare Bertrand Burundi turagushimiye kubona washoboye kurenguka mu iki kiganiro cyamenya n'ibimedia nanje ndabashimiye cyane kubona mwanyiyumviriye ko mani nabahezagire cyane akajambo kagasunika rugyo sigira abakunzi bamenya n'ibimedia ni nkaka akajambo nabasigira nuko ndababwira ko ndabakunda cyane bakomeze bakurikirana ibiganiro vyamenya n'ibimedia abataragira sabone bibuke kuyigira mugire n'amakomanteri munaparataje kino kiganiro gishike kure cyane
murakoze cyane kabisa ndabakunda mwarahezagiwe abakunzi bamenya n'ibimedia abakunzi bamenya n'ibimedia utarakora abonner arabayikore kugira dufashe gutera imbere uwayikoze nawe bereka tuvuge ati ukeneye ibintu vyiza ukeneye ibiganiro bikoze neza nta rindi zina wumva nimenya n'ibimedia kuko ifise abajournaliste babishoboye kandi bavyigiye niyo mpamvu tutiyita aba youtuber ahubwo twita abajournaliste kuko turabajournaliste kuko ivyo kumenyesha amakuru twaravyize naho dukorera ku marezo sociaux mugabo niho ho tujana kuri tele gukora ama découverte médiatique gukora ama reportage byose turabishoboye tubifurije rero umunsi mwiza yuko mwandanya mukurikirana imbonesha kure yanyu yamenya n'ibimedia twari kumwe na Bertrand Burundi nanje nka Nali Blaise journaliste Imana ibahezagire mwarahezagiwe